Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungurufu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazishije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ndendugu uyu munsi papa yarindira basi udugejo nzoba nahejeje ibikorwa byanje byose tudugana. Aha, ahubwo urabikubiye kure. Kumbe hajye wazunguruka hose warushaka ndeke kuduga tuze tudugana. Wese nakubariye yuko kudugana nawe byahise. Uriya muntu hari ya ruguru abonye tutari kumwe kandi yatumenyere ko tujya tugira ama business turi kumwe, yavyumvira gute? Nijewe iby'abantu biyumvira biranda. Erega ivyo ari byo byose uri kuriyumvira mutwe atavyonzi, ariko umenye ko genda cyari umugore wawe kandi nzoguma ndi umugore wawe. None nabihakanye. Ivyo sinabihakanye, ariko umugore si wo nturumusenti. Wahindutse senti. Je vraiment ndaguha. Rero nakumenyereje nabi. Wacibona ko ari akamenyero. Erega abantu bose ntibadugana n'abagore babo. Arasigara no muhira. Uraraba ivyo urawe uyu munsi. Tuba turi mu kizi, tuba turi ku kazi. Papa ariko wabaye gute? Wabaye iki kutumva? Je numva fise amakenga ushobora kuduga no munsi, numva ko umutima wanje utari hamwe. Numva umubiri wanje sinzi ukuntu numva. Nyumvira basi udugejo basi ndabigusavye. None umubiri wawe wiyumvira ivy'urugendo rwaje. None nuri umugabo wanje ega turamaraso amwe. Nabyuze bishobora kuba tutakira amaraso amwe. Hari cyanze mu n'abandi ntaho. Urumva ntawe ubizi byo jewe ndaduga gusa. Ivyo vyiwawe ni birakuraba. Cingira ngende hama ninashika ndabatelefone ndababwira ko byifashe. Utashaka kunyumva ngire gute? Kandi nakumvirije. C'est à vous de choisir. Nakumvirije taduze ndagiye. Ugendo bwiza nakuzi. Amahera bimeze gute byose ndazi ko wabibonye ko bimeze neza. Si sawa? Ikibazo cyane cyari wewe. Jewe? Samahera, ikibazo cyane ni wewe ugume ngaho uzodugeje kuko numva sinzi ukuntu umeze. Uko kuntu umeze ni wewe. Jewe nanje meze. Sawa. Meze neza. Sawa musigara. Imani kuja imbere. Ego. Musigara byo bani. Peka umugabo. Aha, ingorane. Salo. Idiri gipanze gute? Bosi kuvyerekana n'idiri ko n'uwidoge kabisa bimeze fresh. Ego. Nizere yuko impanuro nababwiye yuko atagisivya yuko bizogenda kunyene twabipanze. Sha, ubunye narindiriye nyene kugira ngo numve yuko nawe bamaze kuba uri d'accord. Kubera mukanye isasi no canda gutelefona kubwiye yuko ibintu byose byamaze kuba alright. Ebana je vraiment ebana ndakwizeye urumva wowe niwe nashize imbere. Ndagusavye vraiment ebana ntudekone. Oya nubu ndagiye muhira kubabwira bajya batipe tuyipange nyene ku mugoroba kizo gikemutse.
sawa mbere n'ukuntu tuza kubigenza byose tumaze kuvyiga n'amantrainement ndasize ko barakora entraînement. okay wanda kwizeye gusa nivyagenda neza mumenye yuko agashirika bute vraiment kazobashimisha ndabizi kuko wono wanshira hasi umunduza buri munsi kuko nukuri irya diri rirakomera irimo amafaranga menshi mwebwe nimwashimisha nanjye nzobashimisha sawa kurugo rero courage ni muje ku kivi munyarukirize vraiment muzo mwimbu ushimishije hama yego ayo mahera rimwe amara kuyaronka s'il vous plaît kurugo turamati wumva yego ayo mahera rimwe amara kuyaronka nkimya mushiriki yawe muranyumva yego ndasubiramwe ayo mahera rimwe yaronka nimuyamushire kiyago sawa siko muce mukora nka kwa kunira babwiye unambwiye ko nce ndamwicana kiyago nawe nyene nawe nyene muca mukuzamwo none numva je byose ndabizi biri ku mupango byose nabihejeje nimihende ngo mutwagwe nibisantima hama muce muyamushire wo ko wambwiye kiyago ajyame hasi n'ujya mu budemu nimba mudemu we nawe nyene ayo mera mupfa kuyaronka muce muraba nyiri ukuntu muyabungabunga neza muyabika neza kugira nze kuyashikira naje ndabanyotewe man amakiyago nawe nyene muce mugira nka kwa kundi nyene muzamuhagize maliki uziko ndabanyotewe man je nabafata neza nkabafata nkuko nukuri abagashimwe gashimishije karategekanijwe nukuri sawa ugikorereko yego sawa ndakwizeye sawa bati Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye impungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi n'umuntu azonoma agahinda. Kuva mu miruzi tunga mugahishirako n'ibintu by'agahomera byo kuvuga ngo mwaguye ajya mahera yo muri arengenda kure ayo twitwabukasa. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye inzu utararamo ni umenya yuko iva. Uraze rero muce muri ka kazero nyene urumva niyo nyene mu boss Marika akunda guca hajya nyene kuri ka kazero nyene kamwe kagira kabiri ukasi murakabona umwe cyo wa mushobora cyo yijyamika mwibaraba kugira niyiruruka muce mufata mutere mu modoka hama uca mumenye gikurikira mwenyene urumva ibana mwihende bito mwihenda mamugushe muramenye undiwe ni Marike nyene wa mubosi wa mahoro Marike nyene mubosi wa mahoro mwumvise nimuhave mwihenda mukora ibiti sawa